Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi genekezo rya 16 kwezi kwa gatanu 2022 tuyahera ku ngingo zikurikira. Hashizwe ahabona kuri uyu wa mbere ururirimbo ruhayagiza umuvukano mu karere. Ubwo ruririmbo rukaba rwakozwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani, rukaba rwakozwe mu ntumbero yo gushimangira umunsi mpuzamakungu wahariwe ukubana mu mahoro hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu. Umuririmbyi aturuka mu gihugu c'Ubuganda Joseph Mayanja azwi ku izina rya Jose Chameleone yarateramishije abanyagisagara ca Bujumbura mu mpera z'iyindwi. Ni nyuma y'imyaka 8 atavugirije mu gihugu c'u Burundi. Donido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru. Hashizwe ahabona kuri uyu wa mbere rurimbo ruhayagiza umuvukano mu karere. Rurimbo rukaba rwakozwe n'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani. Mu kiganiro n'amenyesha makuru Nestor Nkurunziza aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu La Benevolencia mu Burundi akaba yamenyesheje ko urwo rurimbo rwatunganijwe mu ntumbero yo gushimangira umunsi mpuzamakungu wahariwe kubana mu mahoro hagati y'ibyo bihugu uko ari bitatu. Tumukurikire. Yambe nuko kuva ku itariki 8 za Kigarama 2017 amakungu mu Nations Unies barashize habona rwandiko rwemeza yuko niko kuva itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu azuba ari umunsi mpuzamakungu wagenewe umunsi ushobora kubana mu mahoro hagati y'abantu n'abandi. Hari ibintu bitanu rero bashizeho kugira ngo ivyo bishoboke. Bavuze bati nukuraba kuntu boshira imbere ivyerekeye amahoro. Cya kabiri bakavuga bati gushira imbere cyane la tolérance no gushobora kwihanganirana. Hanyuma gatatu ni inclusion, kuvuga kudakumira. Hanyuma icakane bagashaka yuko abantu bagira bumvikana. Icagatanu rero ni ico bita la solidarité, no kuvuga gufashanya hagati y'abantu n'abandi. La Benevolence yakwisanzwe ikorera kukumvikanisha abantu cyane cyane muri ibihugu bitatu, Congo, Burundi hamwe n'u Rwanda. Kugira abantu ntibajyane, ni ibihugu byose byaciyemo intambara, ni ibihugu byaciyemo amabi atavugwa. Hanyuma twagira tuti none ubwo abaririmbyi n'abandi ba artiste nta kuntu boshaka kuja hamwe kubije byabo bishika kure. Benevolence cyane abantu hamwe 21 harimo abarundi, abakongomani n'abanyarwanda baragija kuririmbira hamwe bari Goma. Hanyuma bashiraho ururimbo bise hymne à la fraternité. Iyo hymne rero uyu munsi twashatse yuko ishobora kuja habona amenyesha makuru bashobore kuyivuza hanyuma bumve mu butumwa burimwo. Ubutumwa nubwo nyene nuko twese tudasa. Hariho twese ntari abanyarwanda no mu banyarwanda hariho benshi, abakongomane bose imvuze, abarundi nuko nyene. Ati mugabo mu budasa bwacu turashobora kubana neza, tumvikana, dufashanya. Hanyuma icyo nashaka kuvuga nuko urwo rurimbo sigo gonyene, nuko tugiye gufasha n'abandi baririmbyi kugira ngo bashobore nabonye gusohora ubutumwa bwabo. Umuririmbyi aturuka mu gihugu c'Ubuganda Joseph Mayanja azwi ku izina rya Jose Chameleone yarateramishije abanyagisagara ca Bujumbura mu mpera z'iyindwi. Nyuma y'imyaka 8 atavugirije mu gihugu c'u Burundi, abatunganije ivyo biteramo bakaba bamenyesheje ko ikiza ca COVID-19 kiri mu vyatumye ibiteramo vyinshi bidatunganywa. Paula Abizimana rongoye Crystal Event abona ko itunganywa y'ibiteramo ari kimenyetso c'amahoro bituma habaho iterambere ry'igihugu n'umuziki. Tumukurikire. Jose Chameleone n'umuririmbyi tuzi haize nk'imyaka 20 nkuko namanda bivuga mu legend kandi abantu bari bamukumbuye ariko no kuva muri 2014 mengo ni kera cyane abantu bari bamukumbuye nawe nyene yarakumbuye Burundi. Murabizi neza ko twatewe n'ikiza ca COVID. Ibiteramo twamye tubigira kwa kera mugabo murabizi ko ikiza ca COVID rero twabihagaritse. Mugabo rero muri program twadufise Jose Chameleone yararimwo. Ego twabandanye muri program twadufise kwa kera. Iyo tworganije igiteramo si ivyo twatwifuza.
tuba dushaka kunezereza abantu urumva twarabashikirije icyo bashaka bose baratwiye ko baryohewe urumva ngaho bica bidushimisha rero natwe muci twateguye ibiteramo byinshi birashika nka 6 gushika uyu mwaka uhere yego atwa nituryamye nimurindire turafite ibintu byinshi cyane gose twabateguriye Mikono Jubura! Bijanye n'uburimyi naho isi ndimwa igizwe n'ibice bibiri irimwo urubuye runini hamwe n'ivyatsi bisigurwa n'umuhinga umushakashatsi yigisha muri kaminuza Salvatore Kaboneka asigura ko ivyatsi bicika imborera ari byo bivamwo ivyankenerwa bigaburira ibitegwa bikongera bikabungabunga isi. Uwo mwigisha asigura ko ahenshi ku butaka bw'u Burundi hatagira imiheha ifasha isi guhema. Tumukurikire. Isi igizwe n'abavyeyi babiri. Abavyeyi babiri hariho ivyatsi amase usanga hejuru. Uwundi muvyeyi n'urubuye ruri mu kuzimu. Bihuye rero ko ari bibiri bivyara isi. Tuca tuvuga ko isi mu gifaransa ile organo mineral. Igizwe n'imborera ikagigwa n'urubuyebuye ivyunyunyu bivuye mu rubuyebuye. Amase rero icakora iyo mborera yafise ivyunyunyu itanga ihigiterwa n'ivyunyunyu itanga ibinyambuzima biri mu kuzimu les microorganismes. Irafise n'ukugene ituma isi igira imiheha porosite ihumeka amazi atembera akagemura ivyunyunyu ibikura ngaho ibijana hariya circulation de l'eau et de l'air mu gifaransa. Turetse yuko gaburira ibinyabuzima aya masi yino kenshi usanga ari compact, ni compact amazi ntiyinjira neza. Iyo fumbire rero ngaha iratuma ayo masi agira ya miheha akuguruka amazi akajana vya vyunyunyu ngaha baba bw'ivya salinity. Hari umugenzi wanje yabivuze amasi yo ngaho usanga ari mu vyunyunyu vyinshi usanga biri hejuru bikaba hejuru kubera amazi ava mu kuzima arayazo akabigumiza ngaho. Iyo ushize mu iyo mborera rero imiheha iba myinshi vya vyunyunyu iyo ushize mu aya mazi bikaca biva mu mpande mu mizi imizi ntishobore kugwa gutegwa niyo salinity. Amakuru avugwa mu makungu kwambara agafukamunwa nibikiri itegeko kuva kuri wa mbere mu gihugu cy'u Faransa mu gisata cyo gutwara abantu. Ako gahengwe kakaba kerekana intambwe ya nyuma mu bikorwa byakozwe mu gukinga ikiza c'umugero wa COVID-19. Abiyunguruza bamwe bakaba babandanya kwambara utufukamunwa. Inkuru twatorokanijwe na bagenzi bacu ba France 24 tubaza mugenzi wacu Sheila Irambona. Le pas est toujours aussi pressé à l'heure de pointe. Mais mine de rien, le visage du métro lyonnais a changé ce matin. Amakuru dukura mu makungu amenyesha ko hari cahindutse uno munsi muri metro mu Faransa. Abantu ngo batanguye gufata amagari ya mosha iriyo batambaye ubufukamunwa. Abanyagihugu bo muri ako gace barashima iyo ngingo yo guhagarika ubufukamunwa ngo biratuma bahema neza bakabona kandi n'abandi batwenga. Ayo makuru amenyesha ko kuva kuri no wa mbere bitarikiri itegeko kwambara ugafukamunwa muga bikaba bihanurwa n'abaganga. Naho biruko hariho abakigendana ubwo bufukamunwa. Uno mugore ati ndagafise mu gasakoshi nibaza ko abantu nibaba benshi ndagasubiza ko nubwo ico kiza cagabanutse hariho abantu bakicambara agafukamunwa mu rugendo rwose. Uno ati ngo turumva hakiri abakigwaye urumva nahisemwo kuguma ndakambaye ngo turiko tugenda twegeranye. Ivyunguruza abantu n'ibintu byose biracarabwa n'iyo ngingo yaba mu mabus mu mataxi canke muri gari ya mosha. Abunguruza abantu nabone bakoresheje amataxi barashimwa iyo ngingo bavuga ko abakiriya babo bitari bikiborohera kukambara mugabo bamenyesha yuko baguma bikingiye. Unoti tugumiza hafi ubufukamunwa n'amazi arimwo umuti wica imigera kugira dushobore kwikingira. Ubu rero ngo agafukamunwa ntikacambagwa mu gisata c'abunguruza abantu kambagwa gusa nko kwa muganga no mu bindi bisata bimwe bimwe. Le masque n'est désormais plus obligatoire en France, à l'exception des établissements de santé et médico-sociaux.
arakoze mugenzi wacu Sheila Irambona ningaha je sozera no makuru twe tubateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira ibihe byiza aho muherereye naho utaha